kuva 2028 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka intambara yaratanguye mu gihugu ca Iran. Ibitero byatangujwe n'igi sirikare ndavuga leta y'igihugu ca Israel bafashijwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Ni byinshi maze kononekara muri ico gihugu, haba ku ruhande rwa Israeli ndetse n'ibitari bike by'ibikorwa vya zimwe za Amerika biri mu bihugu basanzwe bafitaniyemo amasezerano. Intambara rero byagaragara yuko kuvitanguye ari intambara no bwango yo mu kirere, haba kurasana ama drone, indege, mugabo nuko aho bigeze aho dubona abasirikare koko tubabona ku butaka bw'igihugu cande ca Iran. Kuko twaravuze ko ubwa mbere zimwe za Amerika yarungutse abasirikare bagera ku 3500 bari hafi ya Iran bo muri division ya 82 ndavuga 82nd Division Airborne Division. Nuko rero ibyo bikorwa biriko novuga ngo ko batarinjira bose, mugabo nuko mu bikorwa biriko biratangura gukorwa n'uburyo zimwe za Amerika iriko irakora ibikorwa novuga ngo yiga akarere, yiga ibirere, yiga uturere turi mu gihugu ca Iran, aho abasirikare bazimwe za Amerika bashobora gutangurira, bashobora gushirikira indiro kuko kugira ngo bashobore guhangana n'igihugu cande ca Iran. Hari indege y'abasirikare novuga indege ya gisirikare y'abanyamerika novuga ngo mu bweze byatangwa ku munsi wa gatanu, aho rero izo ndege novuga ngo iyo ndege y'abanyamerika yari irimo abapilote bagera kuri 2 yinjira mu gihugu ca Iran, ariko mu nyuma ubwirinzi bw'ikirere ca Iran bukaba bwararashe iyo ndege hanyuma irakoroka nkuko mubona ku masanamu mu misozi yo muri ico gihugu cande ca Iran. Uti vyagenze gute canke iyo ndege byayo byari imeze gute? Ni indege rero yitwa F-15. Nuko rero iyo ndege ni indege y'intambara ya gisirikare cya zimwe za Amerika, kandi indege zikomeye zimwe zikoreshwa ku mamisyo abakomeye cyane zamaze gukora amamisyo atari make. So rero kuraswa kw'iyo ndege novuga ngo zimwe za Amerika n'igihugu ca Iran vyarerekanye imbaraga n'ubushobozi n'inkomezi z'igisirikare ndavuga IRGC ca leta y'igihugu ca Iran. Byerekana intege nke za leta zimwe za Amerika, kuko zimwe za Amerika Trump bwa mbere yaratangaje ko igihugu cande ca Iran atabwirinzi bw'ikirere bafise bita Iron Dome, ngo baburimbuye babumaze bwose. Ubu no ngo binje muri igihugu ca Iran ari ukurasa gusa, atakintu kimwe bashaka kurasa hose baharasa. Ariko baje gutangazwa rero ni ndege yakorowe n'igihugu cande ca Iran. Ino ndege y'abanyamerika yari rimwe abapilote babiri ino ndege, kuko ibwambere rwa ndege ubugikozwe indani n'abapilote babiri baba bayirimo. Uwa mbere abari kuri target, kuko ni ndege navuze ko ibirimo abapilote babiri. Umupilote wa mbere aba ari umupilote, iyo ndani haba arimo screens ndavuga ecran zine. No kuvuga ngo izo ecran zine ziba ziriko baba besere ko n'ibintu by'amajimere zigenda zirerekana aho bashaka kurasa, kuko ziba zifise ibisasu, ziba ziremereye gose, zitwara ibisasu amabombe aturika menshi. Umwe rero kuri ekran novuga ngo abari ekran zine niwe muntu agenda araraba avuga ati turi ngaha karere kamezuku hasi, kuko ikintu iretse no mashaka gukora nibijanye n'ahantu hari novuga ngo amatanure cyangwa amakave igihugu ca Iran cyubatse, kuko bavuga yuko batangajwe no kubona novuga ngo hatari hake bari barahishe, novuga ngo bari baragiye baraharasa bavuga ati Iran ibintu bya gisirikare babimaze, nta bwirinzi bw'ikirere bafise, aho basanzwe bakorera ibisasu bya kirimbo zose basa barahamaze. Mugabo baratanga Iran ku mwanya nyinshi kurasa, irasa misile kandi karasa nyinshi kandi zitangaje. Bavuga ati rero Iran ishobora kuba yarabinyegeje mu butaka munsi mu matanure mu makave. Ari impamvu izo ndege zako zirakoreshwa iyo deal iyo mission zongira ngo za screen bagende bararaba, kuko hari gusanga bakoze nk'akantu kakobo gatoye novuga ngo ahantu bashobora novuga ngo kwinjira canke hashobora guca ikintu kanaka canke bakuguru. Iyo ndege rero nico kintu zariko zirarondera muri ico gihugu ca Iran, bavuga ati aha nta bwirinzi bw'ikirere bafise bashobora kuturasa. Kigira kabiri izo ecran izo jimere bagende bararaba kugira ngo bagende bararaba aho ushobora kubona uwo mpira twambere nico yabajejwe. Hamwe akabera uwa mbere amaze kwabona nuko akabiri aparaka bariko aratwara novuga ngo nawe ni wacha avuga ati okay turarashe. Gani yahise bibona baca bararasa ya ndege, bamaze kuyirasa ko akavuga ati buriya tugiye ku rugamba, ugiye ku rugamba uragenda mugabo nta n'ikizire cyari kikije nakwijana ashobora kugaruka, uvuga ati je shobora gupfirayo
ngo gushobora gupfirayo rero nuvuga ngo hari technique baba barabigisha bavuga ati nivyo aramuka bigenza uko ibintu biraza kugenda uko. Hari technique rero abasirikare bahabwa cyo bita saya mu rurimi rw'icyongereza, nuvuga ngo aho ni mu pfunyapfunya, nuvuga ngo nuvuga ngo isigura survive, nukuvuga ngo ikintu cyambere bari bazi yuko nubwo baba bagiye bashobora kutagaruka. Icyambere cyo bari babahaye ubwirinzi, nuvuga ngo bari babahaye imitaka kujyana n'indege ishobora kugira ibibazo hama bakayiha ishobora kugira isanganya bakayimitaka igashobora kugira ane kugira indege ikagira isanganya hama ya mitaka gashobora gufasha umuntu kwitabara agashobora nuvuga ngo kugwa ahantu hameze neza cyane uko ameze hose mugabo ntashobore gupfa canke afire mu ndege. Wa mbere wewe yarakoresheje umutaka w'indege hama aragwa inyuma y'igihugu kubera ko hari ukuntu ku mutaka w'indege atwe twarageneje umutaka nyene y'indege cyo mu vyumva. No kuvuga ngo iyo hari ukuntu wegeranya amaguru kuko iyo ushaka nuvuga ngo iyo uri kura ugasanga ugomba kugwa ahantu hatariho uregeranya amaguru ugasuruka duda canke ugataburura. Nuvuga ngo wa mbere wewe yarashoboye gukora technique zose zishoboka aragwa inyuma y'igihugu ca Iran, mugabo harundi yacagwa mu gihugu ca Iran umusirikare bita Karl amaze kugwa mu gihugu ca Iran. Uwo wa mbere wowe nuvuga ngo amaze kugwa yaguye inyuma ya Iran, igihugu cyo muri Amerika igisirikare cyarashoboye kumufasha arafatwa, nuvuga ngo arakorega ubuvuzi ndetse aratabagwa, aravuga ati hasigaye rero umuntu umwe. Uwo muntu umwe rero niwe ararondegwa na Leta Zunze za Amerika n'igihugu ca Iran, arondegwa hasi hejuru avuga ati uyu musirikare twamufata nk'abanya Iran bari kumukorera ibintu bigize n'ibintu bitangaje. Leta Zunze za Amerika yari ifite ubwoba cyane. Uwo musirikare yararondewe inyuma y'amasaha arenga 30. Umusirikare yaraje aratuka ko mwabonye nga kuri screen, baraza kwasubiriza ko mu butumwa bwa Leta Zunze za Amerika mu bikubino ngo ku rubuga rw'ibiro by'umukuru wa Leta Zunze za Amerika, navuga presidence. Uyu musirikare mubona uwo yitwa Karl, uwo rero niwe yari yaguye mu gihugu ca Iran cyo bitango umva Leta Zunze za Amerika ubutumwa bwa ati mu gihugu cy'abanzi. Igihugu ca Iran cyavuga ati kigiye kuyamurondera, cyavuga ati turashize amafaranga atari make ku muntu aza gutora uyu musirikare mubona nga kuri screen. Hari amafaranga menshi aza guhabwa ndetse muri deal yari karangwa ni guca Iran bavuga ati reka tumurondera Sezero ntitwamufata tumukoresha dushaka kandi Leta za Amerika za kumutegeka ibintu bitari bike. Harimo ikintu cyambere cyavugwa hari uko bace bategeka igihugu ca Israel akurekura imfungwa canke imbohe z'igihugu ca Palestine zafashwe mu gihugu cande ziri mu gihugu ca Israel, kuko hari imfungwa zafashwe n'abanya Palestine kuko razi Palestine na Israel nabo nyene bamaze gitafite bari mu ntambara bariko barwanira mu ntara yande ya Gaza. No kuvuga yuko rero Israel ntiyemera ko Palestine ari nk'igihugu cyo kimwe na Palestine, ko Palestine bifashwa n'igihugu ca Iran yagira afashwa kuva kera kwavuze mu Bibiliya umugambi wa Perse wagiye barataba bwoko bw'Imana bavuga ko nawe atari igihugu. Rero hari imfunga sari nke igihugu ca Iran gifise z'abanya Palestine, bavuga yuko rero igihugu ca Iran n'icyafatwa no musirikare cyo kintu bacakoresha. Ikindi kandi nibijyanye n'amasezerano bavuga ko bashaka gusinya Iran iza gufata uwo musirikare, nico kintu cyari agokwa mugabo nkuko babibona hariya The White House, navuga n'urubuga rw'ibiro by'umukuru wa Amerika barabona ati we got him, navuga ngo n'ubutumwa burebure banditse mugabo bavuga yuko bamubonye uwo musirikare bamufashe. Ngarutse inyuma navuze ikintu kijyanye na technique yitwa saya bahabwa, nukuvuga ngo umusirikare baramubwira ati wewe ugiye ku rugamba apari yimitaka ubufisi utegerezwa kwirinda ibishoboka byose. Murabona ngaho The White House ni ubutumwa buherekejwe n'ubutumwa hariya ku rubuga bwa mbere bwatangajwe nande na President Donald Trump wa President za Amerika. Murabona ngaho ku rubuga rwa X rwa leta nuvuga ngo gw'ibiro by'umukuru wa Leta za Amerika. The White House niko twovuga natwe ntare house ni ibiro by'umukuru wa Leta za Amerika baraza ati we got him my fellow Americans over the past several hours. The United States military pulled off one of most daring such records of hearing in US history for one of our incredible crew office members who also happened to be a highly respected colonel, and who I am afraid to rate in safe and sound President Donald J. Trump US. Muri butumwa ngaha n'ubutumwa buvuga yuko koko baramutoye uwo musirikare, kandi rero ngo ari mission ikomeye cyane yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kandi
nkuko mubibona hariya bavuga ati operation in US bavuga yuko ari mission ikozwe nziza kugwe hejuru muvuga ngo mukahise novuga ngo ni ikintu gikozwe muri leta za Amerika avuga ati iki ni ikintu koko kizokwamaho muri kahise kazo za Amerika gutora no musirikare novuga ngo yaguye mu bansi b'igihugu ca Iran. Ikindi kandi nuko yari no novuga ngo yarase n'ipete rya colonel, yari umukoloneli koko uno musirikare navuga Karl novuga ngo yari yaguye mu gihugu cyande ca Iran. Muri ubwo butumwa Trump koko aravuga ati ni ikintu cyo kwishimira. Ikindi kandi kuba baramutoye nuvuga ngo apara kandi misi komeye ko yavuze yuko ari misi no ngidoja ari ikintu kizoja muri kahise avuga ati koko ni ikintu gikozwe cyo bwo hejuru. Tugarutse kuri za technique nariko navuga ubw'incambere amubwira ati ubye mu bansi niwagira ibibazo bamwigishije ibintu bine ko avuga ati saya ikintu cyambere atizo kwigwana ko avuga ati koko mu gihugu cy'abanzi kuko yarakomeretse nko Trump nawe nyine yavuze yarakomeretse nyuma yo kumutora mugabo akarikara arahabwa ubuvuzi kandi bavuga yizeza yuko kandi azokira ariko mu akifa novuga ngo akigiri novuga ngo kuko agikora ku mutaka w'indege yaragize isanganya koko arakomereka rero arahabwa formation training novuga ngo nyuvuga ngo imyimenyerezo avuga ati yaguye ndi mu bansi ikintu cyambere ategezwa kurondera uburyo bwose ashobora kwitabara harimo kwinyegeza abansi. Kigira kabiri anatanda yuko bashaka kumutora kandi kuko abari mu gihugu atari wabo ategezwa kuraba uburyo ashobora gwifungurira hari binini bahabwa ibinini bishobora kumva mu biruhuko koko urumva ugihaza ivanye na vitamine abakirimwo ico kinini ashobora gufata ugasanga ari karigaburira ashobora no kumara amasaha agera ku 48 ataronka ifunguro mugabo akicumva ari strong agikomeye ko vinini babahawe. Ikindi kandi urazi ko ateza kwirondera amazi apara kajya magude baba bafise mugabo ateza kumenya ninge nashobora kurondera amazi nimba nka koko yica gafisho kibiriti nge nashobora kucica akigaburira akaginyama no kuvuga ngo ivyo byose abikora yinyegeza abansi no kuvuga ngo ni hani numwe ashobora kwa ruhande rwawe ushobora kwinyegeza ukamwinyegeza ntagana hamwe ucika hamigira kabiri uburyo ashobora gukominikana n'abaza kumutabara. Ivyo byose ni ibintu umusirikare w'Amerika canke umusirikare wese ashobora guhabwa ko ashobora ati uguye mu bansi kandi ugiye mu bansi. Ikindi baravuga ati ivyo byose ushobora kubikora zo technique zose kuko ushobora guhura nabo nyene bafite technique zogwe hejuru zihanitse zingena ashobora kurondera umwasi nivyo winyegeje wagira bakwepa. Kabiri wihaye ubuvuzi bw'ibanze uko ushobora kuba wakomeretse murakunze kubona atari bakugasanga bamwe barishona ugasanga koko yagize igikomere kinini akisona navuga ngo ni n'urushinge ni kimwe mwashaka no gukoresha akantu kakoska kuma gatora umubiri akabaha n'inyuzi kugira ngo amaraso ntagumava ugasanga ashobora no kwishwa ku bintu bijanye n'inzoga kugira ngo byice ama microbe ashobora kwishwa ku bintu bitari bike apari ibintu baba baramutekereye koko kugira ngo ubuvuzi bw'ibanze ashobore akuhabwa. Kigira kabiri ushobora kunyegeza byose ugasanga winyegeje ugasanga baragufashe ushobora kuri kuratanga amasinyare ajya makordone inuvuga ngo yerekana aho uri kuburyo nabonye najya ama GPS kuko baba basizemo tundudu nuvuga ngo dushobora kuvuga ati umuntu ari ngaha mu mubiri kuburyo ashobora kuvuga ati umuntu ari ngaha ivyo byose ugasanga wabikoze mugabo byanse kabisa. Aho re technique ya nyuma habageze rero ko wigwanako habageze ko wigwanako avuga ati hareje ni bamfata ndagwana kuko ufise pistole canke inkoko baje no kundana kwa izo nkono ukora ko dushobora no kuba tuma baremegwa ugasanga kuko yagize nibazo ugasanga biranobuje n'ubyo ashobora kunyegeza mugabo byose kabihabwa bakavuga ati rero ubu ivyo byose byanse ninyegeje bamfashe ubu rero muko bamfata ntashobora kuntoza amaboko ndagwana ndarasa bikundaniruke ushobora no kurasa bikanka hamaze gufatwa. Iyi technique hanyuma cyavuga ati rero ko amaze gufatwa kuko yuguye mu bansi ikintu cyambere baca bashaka kugukuramwo amakuru bavuga ati wundi igihugu cyanyu gikora kute mu bijanye na gisirikare warungitswe gute mufise mission yihe mu dupangira iki ivyo byose barabikora iyo wanse gutanga amakuru hari ikintu bitanga utotezwa uratotezwa ugakubitwa rimwe bakagutoteza bavuga ati tugira tunakwice bakagutwara ku mugozi nizose kugateba ati tugira tukunyonge ugakubitwa gutwara umuyaga nkuba bakakuboha bakaguturiza umuyaga nkuba mugabo hayi tarakwisha bakareka ati mena amabanga ivyo byose barabigutuza bavuga ati byose ni ibintu bazogukorera mugabo utegezwa kuguma nibanga udashobora kwemera ibiriko bivuga ngo
amabanga ya gisirikare utegezwa gupfira kugamba ukavuga ati je muri yako ngurisha igihugu mu bijanye no kumena amabanga ndemera mfe. Ivyo vyose ni ibintu umusirikare atozwa amenyerezwa agahabwa izo formation ku buryo ivyo vyose bibe. Ivyo vyose ni ibintu umusirikare aba novuga ngo aba yaramenyerezwa. Ivyo vyose rero byarakozwe aba yarabikozwe undi abavuga ati buriya n'ubundi nuko nyene. No kuvuga ngo Trump no mu butumwa burebure yanditse avuze ati bamwe mukurikirana hari ikindi kandi nuko abasirikare no kino gisirikare cya Iran cyo bita IRGC nabo ngo rero bari hasigaye umwanya muto kugira ngo bashobore kumufata. Hari hasigaye umwanya muto kugira ngo bashobore kumufata kuko bari basa n'abamwegereye cyane kuko izo byose byari ibintu byari gutuma leta z'umwe za Amerika koko igira ibibazo akubuno musirikare yari gushobora gufatwa n'igihugu cya Iran cyari kumukoresha ivyo gishatse novuga ngo ivyo gishatse byose. Nuko rero mu butumwa bwa President Donald Trump nuko yavuze ati muri ubwo butumwa bwiwe yanditse akavuga ati koko inyuma yo kumufata nuko abikije nkuko rubuga twabivuze hari ya butumwa bwa ati we got him yanditse ati twamutoye banyamerika bene wacu mu masaha atari make aheze igisirikare cha leta barazogudusira rya post kandi kuko hari ivyo tugomba twigaruka ko cyane. Ati twamutoye banyamerika bene wacu mu masaha atari make aheze igisirikare cha leta zunze ubumwe za Amerika cyakoze bimwe mu bikorwa by'ubutwari budasanzwe muri kahise ka Amerika ko kurondera no gutabara. Murayibona hariya we got him my fellow Americans over the past several hours. Murayibona ati banyamerika twamutoye banyamerika bene wacu mu masaha atari make aheze igisirikare cyazumwe za Amerika cyakoze kimwe mu bikorwa by'ubutwara budasanzwe muri kahise ka Amerika cyo kurondera no gutabara. Bwani mu bwo butumwa bwa Donald Trump baranje avuga ati no musirikare yari yatakaye umukoloneli yubashwe cyane yari yaguye mu mutego w'abansi mu misozi mibi ya Iran ariko ahayigwa buhongo n'umwansi ariko reka abasirikare bagenzi ba Amerika babananije bakurikirana aho rero yarari amasaha 28 ako 28 yongera abananya avuga ati numunezero mwinshi wo kuvuga ko ubu ameze neza yakomeretse ariko azokira. Aho rero niko yamananya avuga mu bwo butumwa bwa yashije ku rwego rwa social traf ati gikorwa rero acubutabazi acugutangaza cyabaye nyuma rero y'ikindi gikorwa cyo kurokora uwundi mudereva canke uwundi mu pilote novuga ngo nawe yari yaguye muri ubwo novuga ngo muri ivyo bitero. Ati ntizokigera duheba umunyamerika ariko agwanira igihugu. Trump yavuze ko ari igisirikare cya Amerika cyarungitse indege zitari nke muri Iran gutabara uwo musirikare yari muri iyo ndege y'intambara yarashwe n'igihugu ca Iran. Haravu mugabo mu butumwa bwe akaba atavuze bamutoye ariko amakuru y'imbere avuga ko ngo yoba yatowe yaho yari yakorokerero mu misozi y'intara yitwa Kogiluye ndetse na Boel Armadi mu manuko bushira uburengero bw'igihugu ca Iran. Uwo musirikare ariko nko yavuze indege nyinshi zarungitswe leta z'umwe za Amerika nako yarahombeye ibitari bike indege nyinshi apari yo ndege yarashwe nuko hari n'indege zakajugujugu nyinshi zarungitswe na leta z'umwe za Amerika kugira baje kumutabara iyo ndege igira isanganya. Izo zose Iran ikaba yarazikubise irazimena irazirasa iraziturira zose biraba. Leta z'umwe za Amerika ikaba yahombeye ibitari bike kuko unovuga ngo ivyo byose byabaye Iran nubwo umusirikare bakwarataje kumutora mugabo mwumve ko ari byinshi yishe yononye avy'igihugu cyane cy'igihugu cyane cha leta z'umwe za Amerika. Kumbure nivyo twovuga ariko mugabo tukiri ku by'intambara ya Iran kumbure reka tugaruke ku bintu twagarutse ko turavuga yuko President Donald Trump anovuga ngo amajambo mabi yari yavuze kuri Emmanuel Macron nyuma ko Emmanuel Macron haraga salamu kagaragaye Emmanuel Macron novuga ngo akubitwa n'umugore wiwe kumbure baradufasha badushyira ku yo sanamu Emmanuel Macron n'umugore wiwe mugabo hari abatari bake bamenye nka Jean ko n'inyuma yaho President Emmanuel Macron mukuru w'igihugu cy'Ufaransa wowe akaba yari yavuze yuko bisanzwe ari ibintu byo gufina kubera ko ati basanzwe banifina cyane mugabo hatari bake babifatanye ni babifata biri serie
bavuga bati buriya ubundi nyene ahora gukubita kandi ntiryari rya mbere n'ibintu bitari bike byagaragaye kuri Macron. Macron rero gutwa amakofi amaze gutwa amakofi kenshi muri COVID-19 hari ugeze kumukubita ikofi avuga ati niyubahirije ya metero ya COVID. Murabona hajya mu ndege badufashe batwagurira isanamu kenshi mukuru w'igihugu agira ave mu ndege ibinyamakuru nyene babiri hasi. Murabibona Emmanuel Macron hari inyuma mu ndege uriya ni Emmanuel Macron akaba yaramanutse mu ndege badufashe badusura inyuma ujye ni Emmanuel Macron na Brigitte Macron badasuze inyuma gatoyi agira ave mu ndege mu ndege y'abanyamakuru byo nyene babiri hasi biri kuri target y'amakamera. Murabona hari ya rukuntu bisa nkaho yamukoze mu maso akantu k'agakofi. Ibi rero murabibona hari ibi rero biri mu bintu Trump yakoresheje cyane mu gufata nabi no mu president w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron. Kwa kajya kantu murabona inyuma murabona akantu gatukura ukuboko kwande kwa Brigitte Macron kuko ni Emmanuel Macron yaraje kumati manuke murabona baravuye mu ndege. Ibi rero Trump akaba yaravuze ati muri ino ntambara ndimo ya Iran nta bufasha nayo niteze bwa president Emmanuel Macron cy'Ubufaransa ati umuntu akubitwa n'umugore afatiye kuri isanamu ngaha muriko murabona kuri ayo masanamu ati umugabo w'umukuru w'igihugu akubitwa n'umugore wiwe ati umuntu nta kintu yari kumfasha muri no ntambara. Nimba Emmanuel Macron akubitwa ari umukuru w'igihugu ibaze utari mu president ibaze utari umugore w'igihugu Emmanuel Macron ari umukuru w'igihugu n'umugore wowe wajanga umugore yagize nte ngo agateka kanje umugore yagize utari president ariko ibaze Macron ari president w'igihugu cy'Ubufaransa kiri no muri G7 byabihugu rutora kwisi umugore we aracisha amakanu kagashi. Ibyo bintu Trump yavuze ati nafasha niteze kuri Emmanuel Macron kubera ko arahohoterwa n'umugore. Emmanuel Macron ku munsi wa gatandatu imbere y'ibinyamakuru baronge barayimubaza baravuga ati mbega Emmanuel Macron uvuga iki kuri Donald Trump yavuze yuko ntafasha riteze kuri wewe kuko nguhora kubitwa n'umugore. Yaravuze ati buri hari ibintu byinshi biduhanze twogaruka ko tutovuga cyane ibijyanye no gukubitwa n'umugore ati bijyanye ibintu bisanzwe ivyo nicyo vyomarira bene gihugu. Ati mugabo nagoma ngaruke kuri President Donald Trump ati President Donald Trump ni umukuru w'igihugu wa mbere ku isi atari seriye hari ndi jambo ni wa muntu kumbure hari yasinze wo mungani kukora mu Faransa umuntu navuga ati mugabo yindukiza mu kirago niyindukiza mu ijambo. Ati mugabo umukuru w'igihugu cyarasazwe za Amerika President Donald Trump atari yindukiza mu ijambo n'umuntu avuze ibintu aguma hindagura ati ni umupresident atari seriye kuko uno munsi twebwe atubwira ngo tumufashe impamvu mu wasi ariko aranyataka nuko avuga nasa kumufasha muri ntambara. Jewe aza kumbwira vy'intambara mu gihe avuga ngo intambara ngo yayitsinze ngo yayirangije ejo mundi ngo bumva mumufasha none tugufasha mu ntambara warangije yahereka ngo ibihugu ngo biri muri NATO biri muri OTAN ngo mwantanya urugamba nimuze mutuje no gufata umuntu wawe muzi wowe watangaje kinamara wahijeje ejo avuga ngo ibintu ati ni president ari seriye ati President Donald Trump muri seriye ati rero ni ibintu wowe na wumva bisa nkaho yaje kumwishura kumbura ko amajambo aravuga ati buriya nta kintu yaramwiteze ko abujanye n'iki mu bijanye nuko amajambo nawe yari yamuvuze ko mabi akumbura bumwe wese abafise kungene abariko arabona ibintu. So rero n'ubutumwa rero bavuga ngo Emmanuel Macron yaje gusubiza uno president w'igihugu wa za Amerika kuko yari yavuze ati buriya nta bufasha aramwiteze ko ngo akutwa n'umugore nawe aramubwira ati buriya nawe uri umupresident ari seriye kubera ko uri umuntu utarindi jambo go cyane. Rero akumbure n'ivyo twogaruka ku bijanye na Iran mugabo ni vyinshi bikivugwa apari no musirikare kuko inkuru yari kivugwa cyane ni bijanye n'ukuntu igihugu cya Iran ndetse na za Amerika bariko bariruka cyane ku buryo aboraba borokora uwo musirikare. Kindi kandi kubijanye n'intambara nuko twabivuze ko Donald Trump akaba novuga ngo yatangaje yuko umwanya usa n'uwarangiye yahaye igihugu cande ca Iran ko wuguruye umuhora wa Hormuz. Novuga ngo ku munsi wa kabiri Trump avuga ati nzotangura kurasa novuga ngo kubijanye na water desalination plants novuga ngo hantu haba hawungurirwa ibijanye n'amazi novuga ngo bya ipomo novuga ngo hari jidezo bire bifise kuri Tanganyika bavuga ati nibyo bidistribute amazi bisangiza bikwiragiza amazi mu gihugu cyose. Ati ibintu renzo birasako cenda sa n'ibiraro
byahuza igihugu cya Iran n'ibindi bihugu migenderanire ndetse n'utuyira two hagati usanga ari byo biraro bituma ari ibintu vy'ingenzi cyane ibaze nko mu gisagara ca Bujumbura nk'ikiraro ca Ntahangwa yabiyofe ni yaruguru bivuze ngo hari circulation ziba zipfuye cyane cyo kimwe n'ibi vya Kanyosha ibiraro bifise ikintu byinshi bifasha rero avuga ati byose ni ibintu ngiye kurimbura Iran yavuze ati yuko ikibikora ivyo byose kuko Trump avuga ati igihugu ca Iran nzogisubiza muri ya myaka y'imbere y'ivuka rya Yesu nta terambere ryari rihari nta muyaga nkuba nta modoka nta kintu na kimwe cya technology hamwe muri vugisha twe baho hambere nitwe batubiza ati rero ngiye gusubiza igihugu ca Iran mwabiri yabihe ubwo n'ubutumwa bwa Donald Trump murabona ku masanamu uyu n'umushikiranganje w'ubugenderanire yandi makuru w'igihugu ca Iran we avuga ati twebwe twifuza ivyo byose kwinda gushika kuri hiyo ibiganiro byo vyiza mugabo Iran ivuga ati nawe ni yaramuka akoze ivyo bintu igihugu ca Iran ca kirasa mu bihugu vy'abarabu nabyo bihugu 12 vyose ati chaturasa nabo tubashire mu kizime ndetse n'ibintu by'amazi byose kubera ko bya bihugu byo bisanzwe biri mu bugaragwa umva n'ibintu bigoye cyane hamwe baramutse babikoze cyo bari gikorwa nuvuga ngo abene gihugu kuko bo bahagirira ibibazo cyane nta mazi kandi ibyo bihugu byose bavuga ko bifite stock y'indwi zibiri gusa biri mu nuvuga ngo twemwe bino bihugu byo biroroshe ushobora no kwimba ku metero ngira nka 20 cyangwa 30 sini muhanga mw'ivyo mugabo batubwira ko isi hagaze ku rudenge rw'amazi zo bino bihugu byo bwaragwa twewe ukimbuka ronka amazi ngabyo ibihugu nta mazi wogenda barose bivuze ngo byo bigowe cyane Iran yavuga ati mu misiri gusa ibihugu byose twabize mu kizime n'amazi zo bavuga twabyatse rero kumbe reka turindire ku munsi w'ejo Trump avuga ko rero ace gikorwa yakoze hamwe igihugu ca Ukraine kiba cyarasinye amasezerano rero n'igihugu ca Syria inyuma ngo y'ibihugu by'abarabu mujanye no kubafasha umutekano wo mu kirere nivyo twagaruka ko kumbure turazaguruka no mu yandi makuru mugabo nabonye ibiro byo mu kubatse muri Amerika byatangaje makuru bivuga yuko ari biho byazavuzwe ko Donald Trump yoba aremvye agwaye mugabo bivuga yuko koko Trump akomeye neza atakibazo na kimwe afise